Bonjour. Ndabaramukije. Ni Mico Polo Comedy kuri K9 TV. Ikiganiro ni rest time. No kuvuga ko numwanya wo kuruka nyine ukumva ko uruhutse weekend warakoze ibiki mvunye n'ugumukora imisi myinshi cyane ariko birasaba kugira gute ufata kanya ko kuruhuka uterabanyera Mico Polo Comedy kuri K9 TV kugira ngo tubanaye tugira gute twiryoherwa cyane. Francine ashize ntimwigeze mufata murakoresha telefone muragura amayinite imisi yose muragura amamega gute mutigeze mushira Francine kuri Start FM mwabajya mumva muri abarundi wala ugasanga niba abandi bavukiye ku mupaka nubwo bavukiye ku mupaka w'u Burundi nahe iri foko ugira akantu ukumva ko nyine bimeze neza kawudete iteke igihugu ntari muri babandi ucu usanga ari nk'ababana bibera abanyuma hajya abana babanyuma attention usanga ni babandi kuri proclamation ni wa wundi uzosanga nyine agumara inyuma hajya burya ababa bambere usanga kenshi bicaye imbere ugasanga ni wa wundi ari inyuma utegera kurindira ko professeur yohamagara izina giwe kubura ariko raba Francine uwa mbere ze uraraba muze murabashira kuri stati ntimuze muragira nk'abana baraho hari abana je sanga vraiment nahebuye ugasanga ku makosa bakora abavyeyi babo babahaye igihano ati ukazihenda gusuka kuri kosa muguca ndakugaranira muri chambre ndagukubitireye kashare kaje byarambaye ko gusa nyene sino kwirirwa ndabigaruka ko murazi ko iyo ukiri umwana ukora amakosa menshi harabivye indagara mu nkono harabagiye kwiba imisigati harabagiye kwiba ibintu bitandukanye ariko rero uzosanga abana biba mu nkono bakiri bato tuvuge ruguru no mu gisagara usanga batandukanye ino baza kwiba shokora bayita chocolate ino baza kwiba shokora baza kwiba iki amata muri frigo ariko ruguru aza kurondera cyakijumbu giri hariya hehe mu nkono nice cyakwi ucomva ko rero abana batandukanye baca banagira na mind zitandukanye ariko gacu usanga biratangaje kubona ko bama bambwira hajyanye hari ibintu usanga urondera ariko nturonke nk'akaroje vraiment mumfashe je sindigera mbona umupolisi umunyamweba umuntu abaze kumubona ambwire hari ibintu usanga iyo uri kurabirondera vire mudafa ubohonye ikindi naco no babwira muze mundonderere umuntu yitwa ngo n'umunyamuji canke yavukiye mu gisagara akora taxi vero bishi barasuzugura ubuzi kuri iki musuzugura ubuzi ubuzi akaza kariko kose kaguhemba gakori kuko urazi ko na nyakubaha mukuru gugaguma tugira ati il faut travailler kugira ngo tugire iki twiteze imbere none muzoja kwiteza imbere muguma muryamye ugasanga umuntu ariko avyuka midi handi bageze aho baje kugira gute aho igikorwa kiba kiremvye wewe ariko uracaryamye no fata kanya ko kuruhuka uruhukane nanje utwenga ugira iki ariko wibuke gukora haye gukora n'ikintu gikomeye cyane tukaza turagira tukagira ama creativity tukaba ama entrepreneur nkaje yewe ndo entrepreneur ariko nk'umuje kubasigura kuntu ndo entrepreneur nimwo bitaho nk'umuje kukubwira ko je ni ndandarije imbeba hari nk'abantu nyene mwavukiye mu gisagara ntimuca mu bitahura ariko abantu bavukiye ruguru imbeba z'ikizungu baca bazitahura iyo babagiye ati cha kwahira abazi umufuko w'ibyatsi acazana ukuntu bica bingana ariko rero niba abantu uzosanga abanye bagira ngo nabino mu gisagara birezeka ukuntu ugasanga nibariko barakora ugasanga ni muri babandi bariko baraza ngo bashaka ngo aba diaspora ngo bashaka ko aba diaspora babarongara canke barogugwa aba diaspora ajyanye mwe murababeshera benshi bavuga ngo aba diaspora buzuranya amafaranga bagize iki mbaye urazi ko ati bafise buke haje wogenda kubaraba neza ntaho bafise ahubwo ikiba gihari nuko muyo baba bafise aba yitwa basi ko atera marundi canka atavunjije nto muca mumva menga kubera ko haje nk'ubunye nifitiye $100 ngaha muga nk'ubu ndazi ko hari umuntu aza guca aza kunyandikira après ya emission ngo wana ngo angariyo nitumiyemo na 20 sindaguha manzi ukore nyereka ko wagize subscribe kuri K9 TV umanzi nyereka ko wagize partage na zibi ahasiga uco unyandikira umbwira ati Mico Polo Comedy tuma franga izina izi birumvikana kira mana babwira kenshi tuze turiga buryo usanga turiko turakora mu ibintu kugira ngo usange nyene ibintu biri top akandi karorero rero hariho abantu b'abavyeyi usanga bakarira abana cyane abantu b'abavyeyi usanga bakarira abana cyane nk'abana bo muri no misi ni wa mwana uzobona dolendi adimanche mu birori yagira iki ariko mumenye ko abana bo mu misi yahera ni babandi wasanga kuri Kenza ntiyabaranitora n'uwariwe ugasanga kuri 35 ni wa wundi mba pate ipantaro ariko mugabo uraba poro mama na maskini iki ugasanga yene n'ibintu by'inyambaro byarahindutse ariko ataso haro n'abandi usanga bariko begexagera ugaca usanga bamanuye gatoyi ngaha
bavyita pocket down. Bijya navyo si vyiza, ica wibaza nk'umunsi haci haza wa muyaga. Cha vraiment iriya de jeune bo muri ino misi je basigaye banantwenza ugasanga ndabura rukuru ndabigenza. Cyo fata nk'akarorero wagize pocket down, babasoma bo muri ville bagihari neza na neza. Ubu baragabanutse. Ubunye naga telefone je ndashobora kukajana nkuko nta kibazo. Ariko mu minsi yahera feza attention. Ntiwashobora kuvuga ko ujanye telefone nkuko baba bahenwe. Kandi nubwo wogerageje ngo urabe gute kora kana abantu baba ari benshi ugasanga nyene movement aratandukanye ntiwashobora kubamenya. Rero cyo wibaza nk'ijya pocket down dufate harimo nka quelque chose d'argent wa musumaraza hari ukuntu rero bafise intoki zimeze nkuko urumva agaca akubitamo agize rero ngo arakweze ugacumera nko umufashe. Eske wakubise pocket down twoca tubona iki? Simuriga guhindura ibintu byose tureke kuza turisunga ngo ni terambere iki nta terambere ryo gukubita pocket down. Abaraje indirimbo za kera harabaribyo wasanga mu gukora indirimbo biyambarira pocket mugabo uno munsi bikubitiriza iri ngaha mwarabonye nka Baestanish nk'akarorero muri Primus Star kiriki bababwira ngo usanga nyine ari ibintu by'akajagari. Ariko rero nibutse ko n'abaririmbyi urashobora gukora indirimbo ikamera neza ikaryoha igatwenza abantu canke ikabanezera itagize iki itagiyemo bya bintu nyene twokwita ntiriwe ndavuga. Rero ze murahindura creativity muze murabe je basi muzoze ndabandikira je ndi mu writer mwiza. Ariko mfise umukono mubi je burya no kwandika message ku telefone hari abantu benshi bavuga ngo nandika nabi ugasanga nyene message ntizisobeka camwibaza umuntu ndinze ngira umwandika mu telefone wumva nko mpaka urupapuro usanga ari hatari. Rero babanyeshuri nabo namye mvuga ko usanga bene bibera muri bya bibanza by'inyuma ariko bo bagaca biharwa ngo n'ivy'imbere kubera ko hari uvuye inyuma. Nanje burya narimo kweri je one day naragiye mbe niga mu kangahe sinibuka iryo shure burya nzanumva bavuze ngo wa mbere ngo mu batashitse barahamagara Metropole Comedy wapi icyo gihe sinitwa Metropole Comedy barahamagara burya je muhira bambajije navuze ati nabaye wa mbere kajyanye kuko ngo wa mbere mu batashitse ntibyari bikenewe kwari kumva gusa ko nagize gute nabaye wa mbere. Rero muzohore muraba ni naco gituma ubu mu mashure bashizeho ko umuvyeyi aherekeza umunyeshuri wiwe iyo agiye kumviriza amanota ariko muri inferieur muri superieur mwisumbuye urashobora no kubesha ko afise esheke imwe orke ikuru zose esheke mwe ugasanga n'indero iyo mbira umuntu aja muri mu ndero akagira esheke mu ndero ubumva ivyigwa yo bitora gute afise esheke mu ndero mukaba ugashishika muhiruga gacu babesha bagaca bakwera ubugaru gaca wikubitira ugaca wiryamira ngo umunyeshuri ngo ni sawa. Ariko rero hageze muri 3e trimestre basigaye bayita 3e pari ugaca usanga ni wa munyeshure handitse ko ngo exercice d'office ni EO. Ariko je gari natoye bilete y'umukobwa twiganye muri secondaire hari mu 12 ndavye nsanga yanditse ko ngo AO. Ndacangara ndagira makinga ndavuga urabona ko muri no minsi abantu b'abakobwa bari haraje nyene kuja mu bihugu nka za Oman bagiye kurondera amadollar il faut bien prononcer amadollar abatazi Faransa mu mbabarire sije nabizanye ugasanga rero muri no minsi avuze ngo arahejeje canka afisa kanya Oman wapi na wapi ugasanga rero ni kibazo. Ariko je no iyo billet sanga yanditse ko ntangura kwibaza mbega bashe bimeze gute agiye muri Oman basi ujya naratangaye kandi nasaze nyine biri serie vuba yari yaciye ndondera mushaka ndabaha nimero kiwe akanimero oya nta kanimero kiwe no baha sanga yagiye muri Oman cyanavuga ati kumbe byari byo. So ivyo rero nivyo babandi mutazi canke mutamenye ku mashuri mushobora gusugura abavyeyi banyu ariko iyo wamenye neza ucamva ko ni admin office kuvuga ko yamenye atarinze kuja kuvya ibintu byo gusubiramo. Hari abantu mukunda amayesheke vraiment ugasanga umwari maravuze ati jewe je vous donne 10 ngo munyeshuri akaca kura ko kimwe ngo je vais 0/10 uwo munyeshuri no wahihiga mwabana zura tora ryakenewe muri no minsi rero hari abantu bazanya gaterume karaho ngo tubandanya kumigwa nyene ugasanga enome une jeune fille nko muri 60 combien no mu jeune fille wo muri 2000 canke 2003 2000 mariage abantu benshi bikabaseresa mu mutwe ngo kwayo mbega mwe murazi insiguro y'urukundo murayizi hajya urukundo ntari bite rugira nubwo yoba ari uwo muri
agace twarana no muri 2021 nta kibazo mu gihe mwabikoze neza cyane usanga nyine ari fresh imiryango ikagira gute imiryango ikabashigikira rero yari Mico Paul local comedian the best one our country from Burundi kugira ngo Joe Biden hava avuga ngo umunyamerika wiwe kubera ko nangwe mvuga icongereza Burundian no kwitsitso ugiye kuraba uzosanga hose Burundi. I am proud of to be a Burundian. Ndishimye cyane kuba ndi Murundi. Ndabatumirire cyane gukurikirana K9T TV. Ikiganiro ni Rest Time mushikirizwa na Mico Paul local comedian the best one our country from Burundi. Muzohora mugikurikirana misi yose iyo mugoma muje muri weekend kugira ngo kibaruhure imitima yanyu abarushi abagize gute abandi mwagiye mu masrese bamwe mwahebwe n'abahunga abandi muhebwa n'abakobwa some people fu muvyinjiyemo mutabizi nemombazi I'm single urumva ko ivyo ntibindaba ariko waravye K9T TV ugacura ikiganiro bita Rest Time by Mico Paul local comedian uzosanga nyene wisanga nyene uri muri mudino bwo buri single urumva ko je ndagufasha ukunuko ugasanga nyene ari top. Nshimira cyane mwebwe mwese madukurikiranye ikiganiro cyari kimeze neza cyane nakagira gute nakagaruka bye bye.